Ibiro vy'Umukuru w'Igihugu c'Uburundi vyaratunganije ku ncuro ya kabiri Ihuriro Ry'Igihugu Ry'Iterambere mu Burundi. Uyu mwaka iryo huriro rizoba rijanye no gushira ahabona urwandiko ruvuga ishusho ry'Uburundi mu 2040 nk'igihugu kizoba kiriko kirogorora, mu 2060 naho igihugu giteye imbere. Kazoba akaryo ko gutororokanya intererano za bamwe n'abandi ku vya nkenerwa hamwe n'ingingo zihambaye zibwirizwa gufatwa kugira Uburundi bushobore gushika ku ntumbero yayo merekero. Barundi kazi mufise umutima wo guterera ivyumviro muri ivyo bikorwa bifise intumbero yo guteza imbere igihugu cabibarutse, murahamagariwe kwitaba iryo sango ku maginekerezo ya 2021 ndamukiza umwaka w'2023 i Bujumbura mu kigo c'ingoro y'amakoraniro mu Kigobe hamwe no ku muhora w'ubuhinga ngurukana bumenyi. Ukwiyandikisha ni ku buhinga bwa none muciye ku muhora ngurukana bumenyi ariwo wezi3 akaburungu forum agakwego development akaburungu BI akarongo gakikamye ni gushika kwigenekerezo rya 18 ndamukiza umwaka w'2023 igihe c'isaha 12 zo ku muhingamo.